Imana niyo kwizigirwa. Iri jambo rirakomeye. Pawulo avuze ngo Imana niyo kwizigirwa. Turamenyeshejwe yuko ibigeragezo bishobora kudushikira, kandi ibidushikiye ntiturabambere. Ariko iciyumviro kigira kabiri atubariye, atubwire ngo ariko Imana niyo kwizigirwa. En d'autres termes, Bibiliya iratwigisha yuko Imana ata muntu igerageza, ariko Imana iremera ko tugeragezwa. Uyu munsi ndashaka mutahure yuko ibigeragezo vyose atari abadayimoni. Uyu munsi ndagomba kubibutsa yuko kugeragezwa birashika, ni ibintu bishikira abantu. Ariko igikomeye tugomba kumenya muri kino gitondo, Imana niyo kwizigirwa. Iri jambo ngo Imana niyo kwizigirwa, en d'autres termes, ni jambo ridufasha gutahura nimba ndiko ndageragezwa, ariko Imana ikaba yabirekuye, ngomba kudepanda ku bwizigirwa bw'Imana yemeye ko iki kintu ndagicamo.